Yo, hello everyone, hello lovely people. Nk'uko bisanzwe ni Indundi TV ya nyene gumibazanira update ku muziki wacu, ibazanira utuntu n'utundi muri showbiz. Ndavuga ku muziki w'abarundi, ndavuga kuri ibi nabiri. Hari byinshi usanga biriko biravugwa ku baririmbyi bacu, hari byinshi usanga biriko biratrendinga, bamwe bakifuza kumenya ukuri, bamwe bakavuga ati mbega ibi byo barukuri. Ni cewe nyene Allen the really Saturday ndaza kugira ndagukurireho amadidane yose ubufise kugira ngo tuzane inkuru ibisuku, inkuru itagira ivumbi. Yo, keep soon kugira umenye uwo turi kumwe, tugiye kuyaga ibiki. Ndagukunda cyane. Uretse ndagukumbuye umutima wanje woratuntuye, wadusigiye intoni ikomeye, igenda ryawe nta n'uwakubonye muri uyu mwuga wakoze ibikomeye. Guretse b'umuziki w'u Burundi baratomboye, aho uri hose menya yuko tugukumbuye. Indirimbo zawe zaremesha benshi bihebuye, none raba wugiye mazima yongo nta n'uwagutoye. Uzimiriye Tanzania umenga nta n'icyabaye, ukoze ukunda Burundi bw'uno munsi ubwejo bwobwo ntabwo ubonye. Yo, abakunzi ba Indundi TV, nkuko muri ko murabibona ni Allen the really Saturday. Ngira mwamaze kubona umutumire nawe si uwundi ni Desire P, inyuma y'akaririmbo kiwe nkumbuye Sal-G. Reka gwanza je mbanze nyage nawe umukunzi wa Indundi TV, wo mukunzi w'umuziki Indundi, wo mukunzi wa industry y'umuziki, ukifuza yuko umuririmbyi wacu atera imbere, wifuza akaba nabariye bashika kure kugira ngo ibendera ry'igihugu rigume rimenyekana mu makungu. Nimba uri mushitsi ngaho kuri Indundi TV ukabona nimba ngaho untakisana huje, hari ahantu handitse abone cyangwa subscribe, banzo ufite hari agakengeri kakaza ngaho kugira ngo ugume uronka notification zose za Indundi TV, notification zose ku muziki Indundi, niko ndavuga entertainment yiwacu. Desire P manza ndagoye karibu. Ego nanje ndabaramukije, nongera ndamutsa bariko baradukurikirana bose abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Yeah, peace and love. Of course, kuva yo waruri gushika mu Ndundi washitse amahoro, nta byinshi nagiye murahura navyo nk'ingorane. Ego nashitse amahoro, Imana ishimwe. Ya, nkuko mubizi hari byinshi biriko biravugwa, hari byinshi biriko birashaka ko twomenya, mwebwe mufuza kumenya, na je ubwanje nifuza kumenya kugira sasa twese tumenye ukuri. Nuko je mba mpari kugira ngo ndaguserukire, jewe mba ndi wewe, wowe buri jewe aho uburi. Nifuza kumenya byinshi. Wewe kuri Indundi TV urazurasiga comment kuco wagiye urumva kugira ngo tuze turamenya byinshi mwifuza, tubazanire ibyo mwifuza pa n'ibyo twiyumviriye. Desire P byinshi biriko biravugwa kuri ku muririmbyi yahoze ari umuririmbyi w'u Burundi, n'ubu acitwa umuririmbyi w'u Burundi naho umengo ntakiboneka muri industry, ariwe Sal-G. Ibiriko biravugwa byo babimeze gute? Ego ariko havugwa inkuru yuko abanyamuziki twoja hamwe tukaja kumurondera. Nkuko mubizi indirimbo nakoze, indirimbo yitwa nkumbuye Sal-G. Ni indirimbo nakoze kugira ngo nkangurire abana bariya kugira ngo agaruke mu bwonko bw'abarundi, kuko urabona kuva muri 2015 agize ingorane abarundi twaciye tumwibagira, abaririmbyi baramwibagiye, gusa umuryango w'amaraso niwo udashobora kumwibagira. Iyo ndirimbo rero narashoboye kuyikora kandi irigikora byiza cyane, kuko aha na hariya ubu unye nta kindi kiyago bariko bayaga Sal-G. Muri nanje ncamfatira ngaho nyene ati ko muri ko muramuyaga, rero acha ndabamenyesha ko ingorane yagize nta kinsi no kwirwa ndazisubiramwo. Zirazwi, gusa acha ndabibutsa ko ari mu gihugu ca Tanzania ko dukwiye gushigikira umuryango kugira ngo tuburonse uburyo bw'amafaranga kugira ngo bashobore kuja kumuzana. Nongera nkangurira igihugu mvuga ati burya Sal-G yakoreye igihugu neza, n'umwana w'u Burundi. Reka namwe dushire ingufu hamwe twese abatwarwa kugira ngo dushobore kumuronka. Ya, uri kuravuga uko tutarinjira mu idone z'ugiye biriko birategurwa. Sal-G byarumvikanye, byaranamenyekanye cyane gose, abenshi baripfuje kumenya iyo Sal-G ari. Byaravuzwe ko ari mu gihugu ca Tanzania. Mbega yo bari nkuko uri umwe mu bavuganye n'umuryango muri ko mutegurira hamwe ivyo kenerwa kugira ngo Sal-G aje kurondegwa. Sal-G muri Tanzania byagenze gute, yatakaye gute? Mbega babaza uko yatakaye, habuze iki kugira ngo Sal-G abe ari kumwe n'umuryango muri aka kanya? Ego Sal-G mu gutakara uko byagenze yari kumwe n'umuntu bajanye, agiye kumugwaza, mugabo mu nyuma uyo muntu aramuca mu ryahumye Sal-G. Arashobora gutoroka ijya mbere, baramugabo mu nyuma aramufata, yameze nyene nk'umuntu yakize. Niho guca ariko aratembera yarasa n'umuntu mugabo yakize, yarose kamitende nk'ubu wosohoka kwirembo uvuye mu rupangu. Niho guca ahura n'abapolisi baramufata, baca
bamutwara kumufunga kandi bamufungiye ahantu kure mugabo mu muryango uramenya ko Sal-G ari mu gashiro baragerageza baraca kuri ambasaderi wacu niho bamutora niho baca batora uwo muririmbyi bamushikiriza ambasaderi mu nyuma mu ambasaderi amurungikana umupolisi amaze kumurungikana umupolisi ati genda umwurize imodoka kugira ngo asubizwe mu gihugu ciwe rero niho uwo mupolisi yagenda amusiga ahantu bita Ubungo ahantu ku gituro c'amabisi umupolisi rero ngira yaciye asubira inyuma ntawuzi ivyiwe mugabo Sal-G ngaho nyene niho guca asubira aratakara niho rero ubunye niho umuryango waciye ugumurondeza buke mugabo uravuga ati je bambonye basa n'abadebukiwe mugabo ubu nabasubije muri mode nabasubije ku kibazo tugifate mu minwe twese ego ya dusa nk'abanyarutsa tutariko turarandira mwavuze yuko muri ko murategura ikintu mbega imbere yuko ukora indirimbo ndazi sinone ndakubaza aho inspiration yavuye kuko inspiration yavuye kuri uwo muririmbyi nyene Sal-G muririmbyi ntawe ndumva yarafise umubano mubi bijya twita amabefu mu baririmbyi b'abarundi icyumviro cyuko hotegurwa igiteramo cyaje imbere yuko ukora indirimbo cyaje inyuma yuko ubonye abarundi bariko barakira indirimbo yawe burya kugira ngo ufate ikaramu wandike nuko bufise plan ubufise ukuntu igikorwa uzogitangura n'ukuntu uzogiheraheza kuko indirimbo kuyikora yonyene igashika mu bantu ntacyo nari kuba mfashije umuryango ariko jewe mu nteguro zanje nakoze indirimbo ninjiye muri studio fise na plan yuko nzoca ngira igiteramo kandi ico giteramo amafaranga azovamo ariko gakemanye nzoha umuryango kugira ngo umuryango ushobore gusubira kuja kurondera umuririmbyi wacu mbega ukurondera umuntu mutazi ahaherereye n'imiburiburi mwovuga ati ari mu gisagara ikiniki kuko urumva yashikanywe ahantu mu gituro c'amabisi muga ntimuzi inzira yahavuye afata ntimwumva yuko bizohava bigorana ntimwumva yuko mengo ibintu bizohava bijamwo urudu rusange ntimuzi ko yapfuye canke yoba gihari integuro mufise mwebwe ubwanyu nyuma yo kuronka ayo mahera ni yahe ego oya ugupfa aracariho turafise amakuru turamaze kuronka amakuru ko Sal-G akiriho kandi ari mu gisagara ca Dar es Salaam urumva mu buryo bw'amafaranga bubonetse novuga ko umuvyeyi n'ubundi muntu bashobora kujayo bakagirisha amatangazo n'ibindi mugabo ubu turiko turarondera hirya no hino abantu badufasha ama contact ya ambassadeur nogira ko hari nabo nshimira umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye Imana imuhezagire kuko ikibazo asanzwe afata mu mugongo abaririmbyi nawe nyene asanzwe ari umuririmbyi yaravuze yuko iki kibazo azokidufashamwe kugera naho Sal-G tuzoshobora kumubona igiteramo cyane gitunganywa kuba ryari gihamagariwe bande nabaririmbye abahebu babarimwo ni bangahe bemeye gufasha kugira ngo nabari ko barumviriza nabari ko baratubona basidukane niyonka kugira bamenye yuko baje mu kibazo cyo gufasha koko ego igiteramo gitunganijwe itarike 13 z'ukwezi kw'icumi 2018 ikibanza ni Tribeca amafaranga yo kwinjira n'amafaranga 3,000 gusa ku muntu kuri ticket sponsor n'amahera 220 gusa aho uzobushoboye guterera abaririmbyi nabo nkuko ubambajije novuga ati no muririmbyi uwari we wese afise umutima wo guterera wo gufasha nta muririmbyi numwe yimiriwe kuza mu giteramo nta numwe kandi twobamenyesha ko abaririmbyi bamaze jewe noba ngejeje ku baririmbyi nandika ku baririmbyi 30 abana bariya baguma bambwira ati turashaka kuza gufasha turifuza kuza gufasha mu minsi mike mugiye kubona affiche muzoca mubona abazoza gufasha muri ico giteramo abarundi n'abantu muri music yiwacu bamenyereye kuburagizwa bararushe n'ivyo bibazo hari ibibazo biriko biraboneka cyane hagati ya wewe hariho Cedric Bangi mengo hari ikindi giteramo ari karategura hariko haboneka amafisha abiri atandukanye amatarika abiri atandukanye benshi bifuza kumenya ukuri
ukuri no bamenyesha kuri nka Indundi TV mushika kure abo hanze barabakurikirana Barundi sinzi barabakurikirana no bamenyesha ko atagiteramo na kimwe nkuko umuvyeyi wa Sal-G atagiteramo ca 5 nkuko umuvyeyi wa Sal-G yaciyamirije yaraciyamirije arabwira Abarundi ati uyo mugabo Cedric Bangi muri ko mumuterera amafaranga ntavyo namutumye nayo mafaranga ntayarampa kandi ntavyo namutumye nico giteramo ndaciyamirije yarabisubiyemo 4 fois ariko ariyamiriza ico giteramo kuko ico giteramo kiriko gitunganwa mu nzira zidahuye n'amategeko kandi nanje ndabakuriye inkoni ku gishitsi nta giteramo ca Cedric Bangi kizoshoboka kuba itarike 5 z'ukwicumi nkuko yabibamenyesheje nta kiriho nkamwe coshika kikaba nkamwe ayo mahera yoboneka nkamwe yozanirwa umuryango wa Sal-G namwe mu nyuma mugakora ikindi giteramo agiye hamwe ntimwumva ko yohava byari ikindi kintu canke yoba afise uwundi mugambi wiyo nkuko mwebwe muri ko mabibona oya amafaranga kuko amafaranga Cedric Bangi ariko aratoza ariko ayatoza ku izina ryiwe jewe amafaranga intererano hariho abantu bariko baraduterera batari bake ariko amafaranga yakira umuvyeyi ariko ya Cedric Bangi yinjira mu mufuko wiwe nico gituma atoja hajya ngo abesha Abarundi abesha abakunzi b'umuziki abeshe umuryango wa Sal-G ngo azobuzanira amahera ayo batariko arabaha ubu azoyaba hajyari hari byinshi biriko biravugwa abenshi bipfuza kumenya jewe nk'umuntu atohoza hari byinshi maze kumenya ku bantu bataba mu gihugu cy'u Burundi hariho uri karavuga yuko yaburagijwe yipfuza gufasha kandi afise n'abandi bantu bipfuza gufasha mugaba musaba ivyemeza koko ariko ngo yaraburagijwe abamuburagiza nabo sabandi ngo nabariko baratunganya ibiteramo ntituramenya ni hagati ya Cedric Bangi canke ninde wo bivuga ku iki hari umaze kubitura hama mukagorogana iyo umuvuga mu izina naca nshobora kuguha umuco mugabo kutamuvuze mu izina sinomumenya kuko nanje hari abaririmbyi bo hanze tuvugana hariho n'abari mu Burundi tuvugana gusaho sinomumenye sinoshobora kumenya ko yituye twebwe canke yituye Cedric Bangi nkuko bimenyerewe nta bintu byo guca hirya nino nta bintu byo uko ngo ntinye naka ibintu nuko bimeze yitwa Chimamanda ari mu gihugu ca Amerika asanzwe ari n'umuririmbyi yaravuze yuko yituye aranashika ku muryango mugabo yavuze ngo ibintu biriko bitegurwa nabanaka ngo byarumva ntiyaronse umuco ego yo muririmbyi ndamuzi kandi yo muririmbyi jewe antukangira abo bandi yituye yoba yituye ba Cedric na bajya nakagukiwe kariko karashaka kubonona concert jewe kuva aho yanyituriye twaravuganye kandi integuro ndibaza arazi ko integuro iri kigenda neza cyane kandi ndizera ko nawe nyene afise ibyo azofasha abariko baradukikirana bipfuza kumenya ni gute boterera kuko Abarundi b'umutima baracahari ni gute bobigenza ego kuntu boterera hariho akanimero twuguruje ka mama wa Sal-G ka Eco Cash nimero ziwe ni 79 45 81 49 79 45 81 49 subiramo 79 45 81 49 79 458 149 iyo niyo nimero ya Eco Cash y'umuvyeyi wa Sal-G ushobora kwicisha ko uburyo bwawe canke naho ukazoshika itarike 13 z'ukwezi kw'icumi hariya muri Tribeca Hilltop 10 urashobora kuzosangaho abaririmbyi ukariha amafaranga yo kwinjira naho uzobuterereye canke ukaterera hajya nyene ukazuzananye envelope umunsi w'igiteramo ukayishikiriza mama wiwe ni hazobari ukayimushikiriza umunsi w'igiteramo uzoba mukoze nongera nsaba n'abandi beshi bumva boterera nshimira ibimenyesha makuru vyose uko biriko biratwitaho bishikana ubutumwa bwacu kure ndababwira ati dushize hamwe urukundo tuzoshika ni bya bindi nyene niriko ndababwira ni bya bindi nyene ngoma nsemerera mvuga tugiye hamwe bavuga ngo l'union fait la force ni twebwe tugiye hamwe nyene dushobora gukora ikintu kimwe tukubaka urukuta nkuko bigenda bivugwa kuko ngo
amaboko yiwacu niyo azova mu iterambere nitwe Burundi bwejo. Reka je ndakubwire ko ndagukunda, nakubwiye nimba uri umushitsi ngaho kuri Indundi TV, gira subscribe haraga kengeri kari ngaho, uzoba uri sûr yuko ababaze kuba abone kugira ngo uzoranonka notification zibigenda biravugwa hano Burundi ni Bujumbura no mu ntara hagati. Ndashikayo ni Allen the Really Saturday epimake na wari nyuma ababwiye ngo ndababwire ko ndabakunda nawe nyene abakunda. Cha bless.